Yes guys. Umuvumburo urabaye umuvumburo. Murabona ahantu tugiye ngahajya anye. Ndibaza murahabona. Tukaba tuko tubona ibirata imbere y'umuryango wayi. Ayo masaha hari umusara ari mu nzu mubushuhe kweli. Yes bakoze bacubahiro TV umutwiko umutwiko. Tufunguriye kaka. Yes bakunzi bacubahiro TV rero yashoniye. Braza twugurire braza. Sali bakunzi bacubahiro TV ndabaramukije cyane miriwe canke bwakeye umwe wese bivanye nahaherereye ku mpande zose z'isi. Rora nawe muri kumwe na Kercy kuri micro inyuma ya kamera turi kumwe na Alex. Aha rero turi ni hehe? Aha turi ni mu Gasenyi, oui, ni mu Gasenyi aho tuje gukora umuvumburo. Ati mbaza ati gute? Nabona ko turi muri rupango rw'umuntu turinjira umusitara aho tugiye kuvumbura twumvise ngo arafise umwana kandi nanje rero murabizi asho umuvumburo uratanguye mugumane nanje twagiye. Yes bakunzi mugumane nanje. Ni sawa? Ni sawa. Meze neza. Ntiturabasuma. Ego. Yes mugumane nanje tugomba tubandanya taba tugende hariya. Yes guys. Umuvumburo urabaye umuvumburo. Murabona ahantu tugiye ngahajya anye. Ndibaza murahabona. Tukaba tuko tubona ibirata imbere y'umuryango wayi. Ayo masaha hari umusara ari mu nzu mubushuhe kweli. Reka turabe gusa tubona hugaye ntituzi ngo nibiki. Hari ubushuhe burenze attention. Naje hano mvumengo no kwa buri mpuzu zose nkagenda ndiguza. Bwase numva ko umuntu yoguma ahantu hugaye atakintu kihari. Reka ndabahesha mu kanya. Mugumane nanje. Mugumane nanje. Yes bakunzi bacubahiro TV. Numvayo gwamo. Yes bakoze bacubahiro TV umutwiko umutwiko. Tufunguriye kaka. Yes bakunzi bacubahiro TV rero yashoniye. Braza twugurire braza. Twugurire tuvugane. Mukuru amakamera mukuru. Mani twe twumvise ngo ufise umwana musore tumubone. No munzu. Mani oya vraiment aya masara ubustara ari. Si kercy si vyiza. Mani urazi ko je tutari bwo dukora n'ikiganiro. Ariko sohoka vraiment tuvugane. Sohoka. Yes bakunzi bacubahiro TV cameraman kamera. Yes bakunzi bacubahiro TV ngiyi yasho. Titusi. Dusohoke vraiment twereke uwo mwana nawe turababana musigaye mugenda na shati tusi. Si simple biraboneka. Ibi birato. Nyereka ibirato by'umukobwa ngaho ubabonye kweli. Ibirato ni mu nzu ntari ibi. Ariko Titusi twe turakeneye kumenya uduhe basi umunota umwe tuvugana. Umunota umwe gute nawe kwanza iyo umwanya mwihaye mwe ndi yabwiye ko mba ngaho. Uri umusitari Titusi. Uri umusitari uzwi ku bintu byinshi. Amakamera no mu nzu y'umuntu. Nta kibazo ni umusitari. Mu cyumba nene niho dushaka basi twugurure basi twinjire gatoya. Akunze bacubahiro TV baraze ngo twinjire. Sister. Sister oya musohore vraiment tumubone. Oya muzane sister. Cameraman murakoze. Cameraman we ni winjire man. We ni winjire. Yo, brazo.
baza baduhenze ndakesera nta mukobwa primary oya yesu none ushaka kuducira urutsinka oya ntacyo musubize mikro hewe umutipe umukobwa nuramubonye arashobora kuba ari musi y'igitanda ngo turabe musi y'igitanda cameraman turabe musi y'igitanda sasa nibisanzwe blaza hapana mbwira rero basi ikintu cyabaki umutipe asigaye abone wabimenye shati tusi dushaka tukubaze umaze imisi uri hehe kubaza imisi utaboneka umaze imisi ugwaye ndahari nari ngize imisi ngwaye muganda hari niko tutabimenye kandi abasitara kwe ntidukunda urwango muranyanka ahubwo nabwo ntitwabimenya wabitubwira narabipibriye kumanuze ku ma social media frame social media yahebwe cameraman warabibonye twe umuntu yabitubwiye atubwiye oya je nabibwiye n'umuntu acambira yuko wewe neza neza wagiye ahantu bari baguhashano wagiye ahantu umuntu uze niko rusako mfise ariko sinzi ko ari ivyo wari wariyishano none titusi iyo shano waririhe ninde wikeka haje ishano ry'ukuri ntiwigera umenya wari guhaye urashobora kukekeranya none nikeka wewe kubera we niwe dusangira imisi yes bakoze bacubana TV kuri numbeshere ubusiga buborerwa cyane titusi niyihe ntuze nihe vision ufise vision mfise irarenze mbere no mu mutwe irangora no kuvuga vraiment none ko twumva ngo ibintu barabikwatse umutaye bari baragwaye kugera intuzeye kamera barayikwaka byagenze gute je nta muntu yamaye abakobwa ngo aguma batondesheje titusi tuzi uko urumuko je narinzi kijya gihe yari jewe cyenyere kumbe watondeshe n'ubu kujya wari ubizi ubuhoho kubera wewe wamevye ndisingo yes umutifu mbiriza yatumye manager ngo ntakikwizera vraiment kandi uguma wimuka nta buhoraho yabaye n'abantu bogutwenga no musaje gusanga aha nejo yaje nyene wapi nibivu ariko amatwe dusumira tubwira yuko wewe management yari yaguhaye umutahe wo kugera abantu bose abakozi bose bakoresha right now rero barayikwatse why niyo ubonye usigaye widroga cyane nitabura ari ngo n'urumwe gusigaye kubera ivyo bintu why sha wewe anzanye ibintu amakuru menshi dushaka rero tumbere je nta management tuyigezemo ibintu uko nkorana na staff yiwanje kandi turahindura kamera ntano n'ikintu utagifise atari gwawe nk'iyi microphone y'imbatari yiwawe nyine yarayisubiza nibisanzwe hejeje gukorora musubiza nimba warambonye mfise kamera atari yo naguze yari nyanyeneyo ariko nyine abatwe dusura avuga yuko bari manager wawe direct umuvuga izina yari yayiguhaye arakwizera nk'ivyo tubona babishikira abandi hamugacu ngugu muto kwanza bavuga yuko ngo cengo ari cengo natumye babikwaka sasa rero cubivuga neza kubera bumva ari wewe oya je navyumvise amatwa asumira kandi baramaze kubikwaka ngo wewe rero ngo niwe watumye ngo bayimwaka oya sivyo vraiment wowe na urabizi kwanza kujya onzi none kijya gihe kwanza sinari mvyibushe nkukurana oya kijya gihe wari uvyibushe cyane wari inzobe ku mataba nimba ari kwa wari wateye ubu nuko nyene n'ubu ni konsa urabona sinigeze mpinduka je na gihe haba hagati ya je na management nta bintu bivyo habaye ahubwo gusa abakozi dukorana baragiye none urashaka management oya ndayifise deja basi urashaka umuntu akumanaja aguha inoti zagute inoti yana akwizere nkuko abandi babizera barantri bana umuntu wese azanye inoti bivana n'ivyo abashaka ko mukorana nanje rero ambwiye ko ashaka ko dukora turabiyo project agomba ubundi je ndafise wo dukorana hajyo uri mu rukundo mu rukundo nkundana n'abantu bose uretse naje ubwanje je nkundana na jewe ndeka kwishuriza yizajisho ndashaka kubaza uri mu rukundo n'umukobwa par exemple urafise umukobwa musohokana jewe nkawe ko bakunzaniye vraiment oyaye nzi yuko je ngaragara kwera usanga wari wandonke mbwire ufise abana bangahe abana navyaye canke abana wateye inda nabo wapfanye jewe ndibuka inda yiwanje wewe sinzi wayisize wewe wayikurewe ubwawe umunsi uguma saba ariko ndamubona anyibutse ibintu byinshi yaguma ku muryango nagenda ku muryango nkirirwa y'umusi bamenye isaku kwanza zabijya bintu bireke hama je sinzi nyimba arabanyagiriza abana ntabyo nzi je nta mwana nzi je mvuka mu Rutana mu Rutana ni hafi ndibuke harakanye
eba ndibuka igihe ndibuka umviriza ndibuka igihe tugenda gukora concert na Bidondo rero kubera nijya kwangenze buri umwe na Bidondo twe na Bidondo twari kumwe n'abandi Bidondo baranyeretse chambre mwaraye yesuwe twari benshi kwangenze buri ndahabona kweri hari hashushe umwe na Bidondo no Bidondo yafashe yiwe yesu senye eraba mani ndikwegeye murabona ibi bintu nikwegeye amakuru ndayafise mwe na chambre mwaraye no barayimatewe tuguye ya chambre kercy na Bidondo barara twararanye vraiment Bidondo yambwiye yuko igihe ikiganiro uko gukora yambwiye yuko yangaye yuko atabisusu nari bwo nkure wapi Bidondo ni kametse kugira yatinye kubivuga mu bantu ubundi je yaranabinyibwiriye yuko twaryamanye iyo chambre nayo mwaraye munarayibonye hama yaragufotoye twarifotoye twarafashe amafoto ndayafise gishasha rero ariko ntuzoyasohore oya bijya tuba tubifise nk'urusaku nyene nk'abanyarusa gusa ndazi uzoyisohore ndera abahungu ndagukeneye ukankuza uzoco zisohora ndakesera ndagowe ngana cagufise rero sha none ubu unye biravugwa yuko Titusi ubu unye uravye nabi ntuze umuziki uhava kunanira wayi kubera ko ngo ubu usigaye urara mu kabari ugatabukeye Titusi bazokwica ivyo ni ndayivuze no gufate barabivuga cyane ejo we ni twavuganye ntiwanyandikiye nitwaganiriye nari mu kabari n'ubu je nivyo nyene je anako ngo ndumwana yitekerereje gusa abantu baranyagiriza inzoga abanyagiriza iki n'inzoga nta nizonye igihe mperuka igihe duheruka nurazi inzoga wari ufise oya nta nzoga nari ifise hajya gusa malaria hajya nari wabonye meze nabi gusa mwana punguza urazi ko abasitari mudakundwa icoco urakizi abasitari dukunda mukundwa murakundwa barabibereka ku munwa ariko apana ku munwa gusa none ugomba babitwereke bazoguha isumu oya isumu naraririye deja niryo ryahatse kunyica sawa bazokongera n'irya gatatu sinzi wari impaye sinzi ko biri hajya neza ubundi no tobura umusitari barariguha kandi ishano singomba baritange mu ntuze mu nge cyangwa mu binyobwa no mu muyaga bararitanga none ariko kwirinda bibaho urikunda izo saza sace haje wumva umugabo wanje bashaje no kuri kwebana no kwamane upfuma ndamwica upfuma mbone kumenya kwanza yuko hari ikintu nashoboye kugira ngo ubwire kugira ngo uvuge ngo nina nini ngo umugabo waje taha ayo sace ndayijoro ariko subona yarahumuye ku makeya wo makeya no era mu gatondo wewe turi kumwe ndumugabo nkera mu gatondo turi kumwe tahonje canke nta tunywa amafana we vyo kuryohera kweli zonyohera gukumira ufuza abagabo batanywa mu munsi murongo n'abagabo batanywa mu burira oya jeshira oya ariko umugabo aboregwa nibye ari bye ameze neza nta ninzigabika me umugabo atasace ndayijoro keyo iguhasanga turi mu kazi tuba turi mu kazi none izo sace no mu kabare uri kumwe n'abandi bagore mu kazi tukava mu kazi nka saa 4 saa 5 ku mutwenzi ni burya no bari dusohokeramo hajya ariko indaya zose niho zisohokera oya ngiye ndakurondera icupa singena kurondera ariko urazi uko mubiri usukana urashobora ukagenda ufise umugore muhira ugasanga ubonye amatako meza tivwa waborewe ucugenda hamwe ngeze mu mihana shazi radyoshe go Seigneur mwumvise navyo ndabivuze ko mwumvise wari we wese arabizi aje nije nubahuze kubivuga mu bwo bundi abantu bose barabizi ko ingeze mu mihana zizo ziryoshe ziraryoshe gusumba izo muhira Seigneur Jésus wa mukobwa ukundaye na Titusi attention yes Titusi nteranye ko je mvuze ibintu bihari sikomeye yavuze yuko ari wenyene numviriza ngo ntitumutera no navuze ntunteranye kuri wewe ariko Titusi nako kumufasha ururugi yego nanka ko mubona yego ya mukobwa yashihavye myica hari umukobwa w'igitomati ava asoka nkubi maina cyane sinshaka ko mumubona kwera je niraranye uya wararanye no eka ntuze erega Titu nibisanzwe hajya ubonye umusitari atamukobwa urarana uba ubugwaye okay nawe urazi ko bisanzwe birasanzwe ariko niyo mpamvu nico kituzanye kugira twereka abafana yo kukomeye hajya n'ibintu by'ubuzima buri privé kubishira ega si buri privé barazi uko ukomeye abasi baramubona dusohotse muzu naho nzi uko munzu gashari inbox yo sohoka yambaye 2 pièces ntaco bitwaye ni ibintu bisanzwe abandi bazobigire mugaje ni ibintu bisanzwe aho bawerekeza abafana yo kukomeye n'abakobwa mbere urafise mu diaspora wapi kweri kubera iki rero zo mu ndondire wawo ndi yagiye uwahiga baje je nawe ndaro ngira afise abafana tu ntaco
reka ndagushimira merci nawe kweri after nibaza yuko nyuma y'ikiganiro wewe uci basubiza microphone ha mucuguma nga ujya mukobwa nawe basa cameraman fasha cameraman yaje ryari canke turi mu mufaniki ujya ni kuzini wanje kuzine wawe ari inyegeza haja oya none wewe warushaka ko mukora umudasa muhamagare dukorana ikiganiro turasata muzare basi dukorana ikiganiro kujya ku social media abavyeyi biwe barakara hamwe abakunzi ba Yesi Cyubahiro TV abakunzi banje n'abacubahiro TV mwese mugire subscribe muri kuri Cyubahiro TV no kuri Titus Daseila hanyuma ndabakunda gose mudemu mushasha rero ngaha aratwika urafise page arafise nuze page ndayifise wewe yego gusa sinayikoresha gose unuri kwiriki je hari ikintu gisigaye kimwe reka ndakagaruke kako kantu kwiriki umuntu yitwara umustar ata page afise ndayifise ahubwo gusa hajya ntiwibaze ngo ibintu umustar aravyishoboza hajya bisaba management staff plito ufise staff nibo bakurikirana ibikorwa vyawe urafise Instagram kuba ndayifise ntushobora kuba umustar uhangayika no gupostinga amafoto uhangayika no gucompose indirimbo uhangayika no gutegura amashow uhangayika no gutegura ibikini biki kuja mu studio utegereza umustar mu kawaida no kuririmba no kwandika mugaye ibikorwa by'uwawe bijaye no kuyipromotinga haba ari staff ibijeje kuvuga nubwo ubona ry'amazina ngo ni izina ry'iwanje hajya haba hari uwundi postinga kawaida niko babikwiye kumera ubundi nka jensi no hangayika ngene mu mafoto mbanza kwiyumvira mu mutwe shooting ehe nkavugana n'ubufotora ivyo revyo kora staff akadiringa n'abaphotographe bakanyuriza imodoka ngenda canke bakampa gahunda je ngenda nk'ifotoza ifoto bakazitreta bakazipostinga wenyene no kandi wumva uri management kandi management mfise nta staff dufise je ndi kumwe na boss wanje tu abo twakora na boss urabona ko bagiye none mpamagara nanje ninjire muri management sino wewe nzoguhamagara none rege ibi navyo ni vya inbox apana nzoguhamagara vuga uri seri wewe yasiyo kuvya serie kubera ubu turi mu kiyago mpamagara dukine projet kiragira uvuze dukine projet Yes bakunzi ba Cyubahiro TV turabashimiye cyane kuri mikro mari kubera kercy iruhande rwanjye yahora gwaye basha kuri kwimana abantu turafise inzigo vraiment yaragwaye hakwa gupfa muga nta numwe yigiza bimenya muri indasi why iyo ni inzigo vraiment si vyiza so turabashimiye bye